Ok, yego murakoze abari muhora deja turashobora gutangura iki kiganiro kizakumara isaha imwe itarenga donc abari ku murongo BBC Nzamba Peace FM Le Monde na Haguruka nibaza yuko tuza kuraba ingene duhanahanya ijambo nibaza yuko tujya dutangure twacerewe gatoyi mugabo nge dutangure duhera kuri ntuzenya umunyamakuru wo muri BBC batangure ku kibazo ciwe yatanguye niba twumva ashobora gutangura ikiganiro ciwe ikibazo sinzi ko munyumva yego turabumva jewe par rapport ya teme nabonye la résistance sinzi ko noba nihenze par rapport ya teme y'uno munsi nagira ndabaze ni résistance par rapport à quoi hama mutegekanya gukora iki muri iyo résistance namba atari résilience ese ni pacifique canke n'ubundi buryo hanyuma après 10 ans voire même 15 ans basa n'ababafuse ku rubuga rwa politike mu Burundi ko mu migambwe cemewe n'amategeko ntimukirimwo nibaza ko contribution yari yahe mu ku rubuga rwa politike murakoze murakoze cyane ubwa mbere ntibigeze badufuta umugambwe MSD barawuhagaritse gusa ku kiringo c'amezi 6 hanyuma ayo mezi 6 aheze ndi umugambo MSD ndibawubujije kandi ntibanawemereye gukora kuko imigambwe itari mike imigambo nka yose ivuga ururimi rutajanye n'urwa leta ntibayemerera ko iyo migambo ikora mu gihugu ico ni muri groupe yo muri Sweden light ikibazo rero cawe ca mbere cyo kuvuga resistance twe duhangana na leta tuwo duhangana na leta CNDD-FDD ushikaho izova ku butegetsi canke ikaza ikicara tukavugana uko igihugu kigiye gutunganywa ku neza y'abarundi bose ivyo rero kugira tubishikire no guhangana ivyo twita resistance guhangana muri umugambo wa MSD tuzobana duhangana dukoresha inzira za politiki ariko n'inzira zo guhangana mu kuhaciye ku ngimba izo nzira tuzozishigikira mugabo si twe tuzoba turiko turazikora mugabo abazozikora bose abazikora bose turabashigikiye kuko bagwanya leta dusanga uyu mwasi simbona ico tuza kubashigikira haba mu vyiyumviro canke no mu bindi vyotuma bashobora kumvisha burya butegetsi ko buri mu nzira mbi naho iyo tuvuze rero resistance kuyiranforsa n'ivyo tuba tuko turavuga twebwe tuzobandanya mu nzira yacu ya politike ya diplomasi tubandanya twerekana ububi bw'irya ntwaro ya CNDD-FDD ububigirira abarundi bose tubandanya tugerageza kubwira amakungu ko boyiharira ivomo hanyuma abari mu nzira zo kugira ingimba kuko twebwe tutazirimwo nabone tuzobashigikira kubera bari kubagwanya burya butegetsi kandi na twebwe aribo turwanya
mu gihe tumva yuko bariko barwana bashaka gushiraho igihugu gitwarwa n'amategeko kandi kiri mu nzira ya demokarasi. Nagomba mbere ngaha kugira mbeze kuri ico kibazo cawe mvuga neza aho MSD ihagaze. Aho MSD ihagaze nuko atanzira nimwe izozana amahoro mu Burundi itarimo demokarasi. Abarundi bapfa ubutegetsi, nitwicare twumvikane uko bazoza babubisikanya ko biciye mu minwe y'abanyagihugu bonyene, ko nibo bene igihugu aba ari bo babutanga babuhereza abo bagomwe, hanyuma batabakoreye neza bakabagubuza bakahava mu matora akurikira. Aho niho twebwe duhagaze muri MSD, kandi turibaza yuko n'abagwanya uwo butegetsi biciye mu nzira z'ingimba arivyo biyumvira. Radio Inzamba, namwe akabazo kanyu. Mu gihe Inzamba ngira ngo bakiriko baritunganya, je nobaza Muri bande? Emile Nibasumba naserukiye Romanda. Ego, baza akabazo ko ari kuri. Ego, je nagira mfatire kuri ico kibazo ca mbere BBC yaribajije. Muravuze ko inzira y'ingimba muzoyishigikira, sinabwo bwa mbere mubivuze mbere. Red Tabara iri mu baharanira ubwo bwigenge, iyo resistance muvuga bijanye n'ingimba. Hirya y'ejo Red Tabara yariyamirije ivyaheruka kuvugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bijanye n'uko u Rwanda ruriko rutegekanya ko ruzoyifasha gutera Uburundi. Mbega ivyo bijanye no guterana amajambo hagati ya Red Tabara n'ubutegetsi bw'u Burundi mwebwe mubivuga kwiki? Hanyuma hari ikindi kibazo kijanye n'ivyo nyene. Mu misi heze Peace FM ari ngaha, sinzi ko yari yagitegekanije mu vy'abaza, ariko mu misi heze Peace FM yaranditse ko hari ibiganiro vyoba vyarapfuvye hagati ya leta y'u Burundi na Red Tabara, aravugamwo na FNL Nzabampema, aravugamwo na FPB na Forebu. Mwebwe ivyo biganiro hari ico mubiziko? Mbaye ndageza ngaho. Icambere nuko je sindi umuvugizi wa Red Tabara ubwa mbere, mugabo mbajije ikibazo iko nabibonye nuko Red Tabara yabeshuje ivyo leta y'u Burundi ivuga mu makuru twe dufise, kandi ko turakurikirana ibintu byose vya politike canke mu kanya karere. Inzego z'umugambo wacu zirabikurikirana kandi ziraduha amaraporo. Ivyo mu makuru dufise nuko ego Red Tabara nta migenderanire yo gufashanya ifitaniye na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ntiyigeze ibafasha. Mu vyo twasomye twabonye yuko banavuze bati leta y'u Rwanda yaradutangiye abantu bacu b'abagwanyi, hanyuma turazi yuko leta y'u Rwanda ibandanya igiranira ibiganiro na leta y'u Burundi. Kandi burya amaleta yamavugana, amaleta ahurira henshi, arahurira muri Loni, arahurira hajya muri Union Africaine, arahurira muri zirya za EAC. Amaleta arahura, aho ivyo leta bari ibivuga ukuri, amaleta arahura aguma avugana. Rero ntitubona ingene nk'uko babivuze, ntitubona ingene bivuze leta y'u Rwanda yofasha Red Tabara. Ahubwo ingene twe tubona ijya mvugo ya Ndayishimiye yoba ifise ku bwacu objectif zibiri. Tuvuga ubwa mbere nugutangira kugira ngo
u Rwanda naho rwo kwiyumvira kugomba gufasha leta bara rutekege n'ubwoba rureke kubikora. Iyo ni inzira ya mbere twe twiyumvira. Inzira ya kabiri nayo nuko naho ejo vyoshika Leta Itabara ikagura, kuko n'ubu Leta bariragwana aho iri hose bahura na leta y'u Burundi baragwana hariya muri Sud Kivu n'ahandi. Mu gihe ntuzeye Leta kwagura imigwano yayo henshi n'ahandi, leta y'u Burundi ibiriko iratangiriza yuko izoba ari leta y'u Rwanda yabateye, yuko atari Leta bara. Naho twe twibaza ajya amajambo yose yandayishimiye abagomba ahagamije naho naho ibindi navyo nuko biraboneka intambara muri kaya karere igiye gukomera, izokomera cyane kurusha kuko biraboneka abasirikare b'u Burundi bari muri Sud Kivu n'abandi baragerageza kubakura muri Sud Kivu. Urumva rero intambara izokomera. Turabona neza yuko izotegerezwa kugenda igashikana henshi, niko twe tubibona. Hanyuma ikibazo cya kabiri nuko sinasomye ivyo Peace FM yavuze, mugabo ivyo twita contact, gutumana, urumva iyo abantu bagomba bafise ibintu bafitaniye amatati, haraba abantu baza batumanako amakuru ati twe duhagaze ngaha, twe tuvuga ibi, twe twifuza ibi, ko ivyo bibaho hagati ya Leta bara na leta y'u Burundi. Ivyo birabaho, ivyo ni ibintu vyo kuvugana baciye ku bandi bantu abo bita abafacilitateur. Mugabo mu makuru dufise ivyo vyarigeze kuba, mugabo naho vyashitse uko ntibigeze bashikaho bashobora kumvikana ngo bagere ku rugero rw'uko bashobora no kwicara hamwe ngo bavugane ibintu bimwe vya mbere. Ivyo ntivyigeze bigira, kandi n'uwavyanse yari Ndayishimiye nyene umukuru w'igihugu, kandi abantu benshi barabibonye. Hari igihe rimwe baraneretse abantu bo muri abanyaburaya bari babihagarariye, igihe kimwe berekanye bicaranye na Ndayishimiye. Donc ivyo birabaho, mugabo mu makuru dufise nuko bitari biherutse. Sinzi rero ivyo Peace FM yanditse, ngira ngo yoba yaronse ayo makuru iteba, ikaronka ayo makuru ya kera, akaba ariyo ifatirako kugira yandike iyanduze iyo nkuru yatanze. Mugabo mu makuru dufise ntibarasubira kuva ico gihe, ngira hararenze nk'amezi 8 kuva ico gihe ntibarasubira kuba itumanatumako ry'ingene boshobora kwiyumvira ko bashobora kwicara bakavugana. Ivyo ntivyari biherutse, ntituzi rero aho yabikuye. Ivyo arashobora kuba afise amakuru kuturusha, navyo ntavyo dushobora kumuhora. Ivyo tuvuze gusa ivyo dusanze tuzi. Ariko rero ubwira mperaheze nuko izi ntambara zose uko ziriko ziragenda, ivyo twumva hose, haba muri za Lome, muri Togo, turumva yuko ibiganiro biriko birategurwa. Umva nivyo dutangaza yuko hirya Leta barayo kwicarana na leta y'u Burundi bakavugana. Ivyo dusaba gusa yuko ibibazo by'u Burundi bitari ibibazo gusa vya gisirikare. Ivya gisirikare ahubwo ni ingaruka y'ibibazo vya politiki.
ni uko iyo kuvugana ego barashobora kuvugana n'abagwanyi, ariko ikibazo cy'u Burundi n'ikibazo cya politiki ni uko gitegerezwa kumvikanaho n'abanyepolitike bari kumwe nabo rero bari muri ivyo vya gisirikare nabone. Mugabo ikibazo bwa mbere cyo gutorera umuti n'ikibazo cya politiki n'ikibazo cya demokarasi. Twama twabivuze n'ubu turabisubiriyemo. CNDD-FDD yagiye kugwana ivuga yuko igiye kugwanira demokarasi, ivuga yuko igiye kugwanira ijwi ry'umurundi wari we wese. Nivyo yavuga, nivyo yabwiye abanyagihugu hose. Ivyo twe turondera biriya nyene, kugenda mu matora, gutegura amatora atibwa, atazokwigera yibwa. Uwatsinze akatwara, hakaba hariho abaguma bamurereka, uwatsinzwe nawe akagenda muri opposition akarereka ubutegetsi. Nivyo twe dushaka, nivyo tugwanira, agateka ku barundi bose, ijwi ry'umurundi rikuba. Nivyo turondera. Ijambo ikinyamakuru Peace FM mwagategura akabazo kanyu, ijambo ni rwanyu. Murakoze cyane. Nagira mbanze ndamutse umukuru w'umugambwe MS Alexis Nduhije. Mwiriwe canke mwaramutse, sinzi aho muherereye tuvugana. Ni mwiriwe. Yego. Yego, mwakoze no kutumira radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Kandi jewe nari mfise ibibazo byinshi nari kubaza abo muhari wahisemwo gukoresha ingimba canke gukoresha inguvu Tabara. Mugabo ko mwabivuze ati je nta nubwo ndabavugira, uretse ko umurundi wese yahagurutse kugira agwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD nzomushigikira uko nshoboye, kandi tukamushigiha n'umugambwe MSD. Aho ntaco ndi busubire kubaza kumbure kubijanye na Tabara, kuko naragerageje nuko nshoboye kugira ngo ndabe ko noronka abarongozi babo gushika ubu ntiturabatora. Mugabo reka ngaruke ku tubazo twanje. Nashaka kubaza nka MSD, mwagarutse cyane ku kintu ca resistance. Wabajije ubwa mbere yari yabanje no kwibaza nimba itoba ari resilience, mugabo muranagisigura neza mu kirundi muti no guhangana. Muriko muvuga ko ari uguhangana mu gihe muri kino gihe mu Burundi uruhigi rukomeye rudasanzwe. Nkunda kubisoma mu vyegeranyo by'ishirahamwe rishasha ryitwa Impact Generation Center. Mu maraporo yabo basohora nta na rimwe hatazamwo abafashwa banyuruje bo mu mugambwe wanyu murongo ya Alexis Nduhije. Hama kandi hari n'uwigeze gufungwa n'ubu unye akiri mwibuye, sinzi nimba kiriho, kumbure tuzobaza muri Impact Generation, azira kuba yarafatanye ifoto ya Alexis Nduhije mu isakoshi yiwe. Ubwo rukundo abarundi gushikanaho bazi ko Alexis Nduhije aronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD, ariko bakabirenga ko bagatwara nk'ifoto yo mu isakoshi, ariko bakabizira gushikaho uruhigi ruca gubuka. Uno munsi ibitigira bibandanya biduga by'abaronderwa b'abanywanyi banyu. Umuhari umugambwe MSD ko mwavuze ko ari uguhangana leta y'u Burundi, ubwo uko guhangana ariko abanywanyi banyu babandanya bahatikirira, hari ico mwa muri ko murabikorako. Ikibazo canje kigira kabiri ni ku kijanye no gukorana n'iyindi migambwe nayo nyene imwe muri hanze y'igihugu. Nina n'izindi turazi nka za Sefor Arusha, turazi zinani za Sereningeri ya Rugamba, haraduce n'indi mihari yitwa ngo Rapid Seruka rongowe n'uwitwa Bobo Rugurika. Uyu unyambere nibaza ko mumuzi cane. Hama kandi hagenda havuka n'ibindi bishasha. Kubera iki tudasanga MSD ariko irafatanya n'aba bantu nabo bavuga ko bagwanya leta y'u Burundi, ariko mwe mugahitamwo gushigikira canke no gusupportinga nkuko mwabyivugiye Tabara. Aba bandi ntihagira aho muvuga muti kuko nabagwanya leta y'u Burundi muga ntitwumva muvuga ko mubashigikira canke mwiteguriye kubasupportinga mu buryo buri official. Ikibazo canje ca gatatu, umugambwe MSD
waramaze igihe kinini uvuga ko witeguriye guhangana nk'uko bivuze na leta y'u Burundi mugabo ubu uye mu mvugo mukoresha harazamwo cane ko leta iciye bugufi mwonaganira kandi ivyo onye leta yarabakuriye inkoni ku gishitsi ko bidashoboka muba mwifuza amagaburanyama ibi inya bizoguma uko gushika ryari murakoze John nitwa Jo Philibert Karangwa urakoze bwa mbere abanywanyi bacu bafatwa wavuze umwe yafashwe afise ifoto abanywanyi dufise bafunzwe ni benshi gose bararenga 13,000 sinzi ko arubizi n'ubu babandanya bafatwa bijya bivuga yuko umugambo rero iwacu uticaye tuma duhangana kandi ubutegetsi iyo abantu bafite ubutegetsi baricara bakihenda yuko badashobora gutsinda byarabaye hose je ndashobora no kubaha akarorero je nari nguze narumenyesha makuru aba basendede batanguriye mu Kamenge iwacu aho navukiye aho nakuriye babita indaguheka hanyuma narumenyesha makuru naranabwiye abantu kera bari mu gisirikare bari bayoboye igisirikare narababwira ndi naba abantu batanguriye ngaha bariko bararasa ngaha mu Kamenge kandi bakaba bariko barasaba ibiganiro ni mwicarane nabo muganire mu bironderera inyishu bakikare bigitangura abantu nari nkiri muto umengo nari ngifise nk'imyaka 26 cyangwa 27 narumenyesha amakuru bamwe barandavye igitsure abandi baranduka ariko imyaka 11 iheze abantu baratikiye intambara yarambaza abantu abandi barakomeretse abandi barangaye sendede yashitse ku butegetsi ibi rero byari bikwiye kuba isomo inyigisho kuri CNDD-FDD kuko CNDD-FDD irazi neza kwirenganya abanyagihugu babizi neza nabo muri CNDD-FDD bonyene barazi yuko barenganywa nabo bari muri CNDD-FDD ko nta jambo bafise rero intwaro nk'iyo izi ngene yashitse ku butegetsi ikabibona hari intambara muri Kongo izi yuko intambara yo muri Kongo kujya vyagenze ariko yabazanye ku butegetsi je noba ndi muri CNDD-FDD ntwara CNDD-FDD ntegereza kwiyumvira ivyo rero niba batavyiyumvira nuko mu Kinyarwanda bavyita umurengwe nuko bariye bagahaga bakarengwa nyene bafise umurengwe kuko ubutegetsi bazobuvako kandi si kure ivyo guta ubutegetsi rega birahaguruka bikaza bikakubira ubutegetsi ukabuta sibaza ko abataye ubutegetsi b'abarundi bari bariyumviriye bijya byose byashitse kugira bafite ubutegetsi umva rero CNDD-FDD ivyo rero turavuga twebwe tumaze imyaka duhangana nayo twarabibabwiye ko tutazoruhuka tuzobandanya duhangana nayo tuyikure ku butegetsi nditwigeze twanga kuvugana na CNDD-FDD kuko umuntu ndavugana n'abakunzi ibiganiro ndubigirana abakunzi bamwemerana ibintu je sinshobora kugirana ibiganiro na François Nyamoya bishoboka ariko umwansi niwe dufise ivyo dupfa uyo turashobora kwicarana tukavugana ivyo dupfa tukaraba yuko dushobora kuvyumvikana biciye mu nzira y'umumvikana nivyo twama tuvuga rero ndagarutse nimba abantu babafatana amafoto nimba abantu
ifoto yoyo baba bamuhoye ubusa, ashobora kugira ifoto yanje nk'uko ashobora kugira ifoto y'umudamu wiwe mu ishakoshi canke ya mwene wabo. Ifoto ni ikintu gisanzwe, ugira none afise ifoto ubwo butegetsi mba ndabubatse, ivyo no kumuhora ubusa gusa, arashobora no kuyibagirira mu ishakoshi. Kandi twebwe mu mugambo turimo ntavya ivyo bita mu gifaransa culte personnalité tugira. Urumva rero yahuye n'igisita cyo kuba afise iyo foto y'uwo bita umwanzi. Rero mugabo bijya vyose nimba bishika ni ukubera CNDD-FDD izi neza yuko ata muntu n'umwe ayihanigwera, ko bose bashaka kwivaho. Iyo barinze bafata abantu babahora amafoto canke bakayora abantu uko bwije wavuze oya bakayora, nuko ubutegetsi buba bufise ubwoba. Twebwe rero ntitubinginga, bashaka kugira ibiganiro kugira ngo tuze twumvikane, ivyo bita amagaburanyama, twebwe barabizi neza ko zirya nyama zabo tutazishaka, nabone nizibakwiye. Barabizi neza ko barondeye ko duhura, barabizi, baratumye bajya uyu mukuru urya secrétaire général w'umugambwe ko duhurira i Bugande, barabizi ivyo nababwiye, barabizi. Twe dushaka amatora, dushaka kumvikana ko igihugu cacu gitungana mu nzira yo kubaha amategeko, en état de droit, tukubaka demokrasi. Abarundi bakaba ari bo bangaja abategetsi, abarundi bakaba ari bo abapatron b'abategetsi biciye mu majwi babahaye. Nivyo turondera. Niturondera yuko abarundi baba bagaragu b'abategetsi, nabyo turondera, sivyo dushaka. Ivyo barabizi. Donc niturondera kuja kwicara muri biriya vyicaro vyo kuba ministre. Nta bu ministre dushaka, nta directeur general dushaka, ntavyo dushaka. Kandi nta nivyo tuzobasaba. Ivyo tubasaba ni ukwicara tugatunganya, tuzofata ivyo duhawe n'abanyagihugu. Niba duhunda amajwi tukabatsinda bakagenda, tuzoshinga leta zacu kandi tuzokora neza. Niba nitwaja mu badepute, tuzoja mu badepute, tuja mu bastandere, tuzoja mu bastandere. Ivyo abanyagihugu baduhaye. Nta magaburanyama rero twe turondera. Ibintu tuvuga tubivuga ku mugaragaro. Rero bashaka ko twumvikana tukumvikana, batabishaka ko twumvikana, ubutegetsi bazobuvako bagenda babashoreye, biruka babuvako, bazobuvako. Ivyo ndabibabwiye. Hanyuma ikibazo cya kabiri, gukorana n'imigambo. Bon, twebwe ntitwigeze twanga gukorana n'imigambo, twamye tubirinda. Ahubwo hariyo abantu bafise abamenyesha makuru mu ngiri ikigongo, murafise forme ya propaganda iri yaranvera. Abantu nyene badashaka gukorana na MSD nibo bababwira yuko MSD idashaka gukorana nabo. Nagira ndababwire mu vyemere mutavyemera, umugambwe wa opposition ukomeye ubu ni MSD. Ejo irashobora kubera iyindi migambwe. Umugambwe wa opposition ukomeye uno munsi ni MSD. Ijya migwi yose ivuka irondera gusenya MSD, turabizi kuko twaragiraniye ibiganiro nabo, twaragiraniye ibiganiro n'abakoroni, twaragiraniye ibiganiro n'aba dazi iyo bajya bose muvuga bose, washaka bamwe twari tunabazi bose ivyo bagira gute, bagenda bagira inama n'abandi, bagiye mu makambi bagira amanama n'aba MSD.
reka bayemeze barabitubwira, baraduha amaraporo, barabumviriza, baraduha amaraporo. Ivyo barondera iki? Barondera gusenya MSD. Babigenza gute? Bagira ivyo bita strategie y'igisirikare ku bwabo, nibashira ku ruhande Sinduhije bakamutuka, abantu bose bazomuvako. Iyo strategie mu gisirikare bavuga isoler l'ennemi. Iyo umwanzi wamushize ku ruhande akaguma ari wenyine adafise gitabara, uramutsinda. Nivyo bakora. Mugabo twebwe ntitwigeze twanga ko dukorana nabo, tugenda tubasaba igihe cyose ko dukorana nabo. Twaragiye muri ADC y'Ikibiti, turimwo no mu bayishinze, turayikorera, ntitwigeze turondera kuja hejuru cyangwa ngo turondere kuyitwara. Twamye dutwarwa kandi badutuma tugakora ivyo badutuma. Twaragiye muri Senarede, turakora muri Senarede, turakorana nabo. Hoho Senarede bari babaye benshi gushikaho tubona yuko ubuyobozi bwa Senarede buhari, atahantu namwe uriko baradutwara. Kandi si twebwe twabibonye gusa, n'abanywanyi bacu barabibonye. Kandi tureke n'abanywanyi bacu, n'abanywanyi n'iyindi migambo yari muri Senarede yarabibonye, niyo yavuyemo Sefor. Twavanye turi umugwi muri Senarede, harimo na za Sefor. Baciye bakora Sefor, bagize iki? Umugambi wabo so kugwanya leta y'u Burundi, umugambi wabo no kugwanya MSD, umugambi wabo no kugwanya umukuru wa MSD, hakugwanya umwansi wabo bafise ari leta y'u Burundi, ari Bandayishimiye. Twebwe ntitwigeze twanga kuvuga. Mugabo abanyamakuru iminsi yose duhuye barazana bakatubwira ko abantu nta na rimwe twigeze twanga gukorana n'abandi, nta na rimwe. Turakorana n'umugambo PPD gira ijambo kubera dufise ivyiyumviro bisa, ivyiyumviro dufise umwansi umwe, tuyumvira ibintu kumwe, tubona ibintu kumwe, kandi nta arrière-pensée, nta bintu vyo gucumitana mu mugongo bihari. Rero abo bantu bavuga bati twe ngo dukorane hamwe, twagenda kuyibasaba duhindukiye bakaducumita mu mugongo, none mwe mwumva bobo ari ibintu byumvikana. None kweki mutababaza yuko umwansi wabo atari MSD, umwansi wabo atari Sinduhije, umwansi wabo ari MSD? Kuki biyataka? Kuki amacumu yose bayarungika kuri MSD? Ivyo ko mutabibabaza, kandi muze mugende mubibabaze bose n'ivyo bavuga, ibyo bagira. Muzubaze umuntu umwe, iyo bariko barahuza abantu, ari abavuga ubwoko bwa Sinduhije, nk'uko umenga ubwoko ni ikintu gihambaye baba batoye. Hari abavuga Sinduhije ni umwicanyi kubera ari umuhutu, abandi bakavuga ni umusanze sheke. Narabuze n'ivyo ndivyo, sinzi bobo ingene banzi. Ivyo vyose baba barondera iki? Barondera yuko umugambo MSD bobo bawusambura. Umaze gusambuka niho byitwa yuko bazorekupera ivyo barondera. Mugabo vyarabananiye, kandi naho bazobandanya ntibazopfa babishoboye. Ikibazo ca nyuma cari cyo kuganira, ndibaza yuko nacishuye Jo Philbert. Abantu baganira n'abanzi, abakunzi nimushobora kuganira, abakunzi bamusangiye vyose. Umukunzi umutumira ko musangira, mukaja ku meza mukavugana ivyo muhuriyeko.
nayo byo muhuriye ko umukunzi ni munabishika ko muba muri ko murayaga mutera ikiyago mugabo umwansi muba musi ivyo mupfa abantu baganira canke bakanigana nabo bafitaniye ivyo bapfa twebwe rero turafise ivyo dupfa na CNDD-FDD dupfa uko itwara igihugu cacu ivyo turabipfa kandi ntituzohagarara ini abandanye itwara igihugu cacu kurya ko igihugu cacu turagisangiye twese umurundi wese namwe ndabivuga kera murabona irya tapi itukura yonyogwa ko n'umukuru w'igihugu ariko ararengana mu minsi mikuru iya tapi umurundi wese arabise kurunyuza kugira ngo abereke igihugu yacu gisangiye igihugu twese turagisangiye rero igihugu cacu dupfa na CNDD-FDD uko tuyitwara nabi ivyo rero turabipfa kugira ngo tuze tureke gushihana guhangana nuko izoza tukicara tukavugana itaje tukicarana tuzokora uko dushoboye tuyomore kuganira tuzoganira kuko umuntu aganira n'uwo bafise ico bapfa murakoze ikinyamakuru hagurukane mwaba muri hafi ijambo rigwanyu murakoze ndi Dondo Dieu mbaza umutima mfise utubazo tubiri muranyihanganira ahantu ndi harogwamo uko biri kose uguhangana n'abafise ubutegetsi bisaba inguvu uko gusaba inguvu akenshi nk'uko mwebwe abanyepolitike mukunze kubivuga iyo umuntu ashigikiwe n'abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bagiye hamwe izo nguvu zikomeye cyane kugira ngo ico abanyagihugu bipfuza bashobore kugishikako nk'abarongoye umugambwe MSD buracabuga cyane ayandi uyu munsi murabwira iki abanyagihugu kugira ngo inguvu zibe nyinshi mushobore gutsinda urugamba rwo guhangana n'abo muhanganye mu butegetsi uyu munsi akabazo kagira kabiri uyu munsi mubo muhanganye bafise ubutegetsi bari mu bariko baratabaza bavuga ko bariko bagirirwa iterabwoba bigatuma n'abanyagihugu bari basigaye bari mu bwoba nabo nyene bagira bati noneho ko n'abategetsi bariko baratabaza bataronka uwo batabaza ibintu vyayangaye none abo bategetsi ko bari mu bo muhanganye kandi bakaba nabo bariko baratabaza inyifato mubona bakwiye kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu niyi tubazo twanje n'utwo murakoze batabaza urashobora kunsigurira gatoya abo bategetsi batabaza hariho umushikiranganje w'ikigega ca leta aherutse kuvuga ko ariko aragirwa ko iterabwoba kubera amajambo yashikirije ajanye n'ubunyonyezi bw'itunga ry'igihugu buriko burakorwa cane cane n'ihinguriro FUMI hama inyuma yaho gato umuhuza w'abarundi nawe aherutse kuvuga yuko hariho abari mu butegetsi bariko bategura kumupfunga mugabo basanga ntibikunda ko bapfunga umuhuza w'abarundi ariko urongoye inama nshingamateka nawe vyaramuteye ubwoba vyumvise gushikaho yumva yuko nawe nyene akwiye kuvuga ati igihugu dukoreramwo ntimukezi ariko abwira abashingamateka bagenzi we vyumvikana yuko mu nzego zitandukanye barabona yuko ibintu bitifashe neza mu butegetsi bw'igihugu c'Uburundi abo bategetsi nabone rero ko batanguye kugira ubwoba batabaza nta nyifato mubona bakwiye kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu
Bon, ubwa mbere ivyo tubwira abanyagihugu twama twabibaburiye kandi tuzohagarika kubibabwira ni ugushira ubwoba. Inguvu za CNDD-FDD gushika ubu ni ubwoba bw'abanyagihugu, ni ubwoba abarundi bose bafise. Ufashe ubwoba bwabo ukabushira hamwe nibwo butuma CNDD-FDD igira inguvu, kubera itwaza kiya gitsure gitera ubwoba, hanyuma abanyagihugu bakifumbereza bakanuma. Ico rero tubasaba nuko bashira ubwoba, bakaja hamwe bagahaguruka. Kandi gushira ubwoba ushobora nuko mwumvikana kugira umenye yuko abantu bose muri kumwe, murashobora no kumvikana mugacana nk'ibuje mugashira kwigirisha mwese. Abarundi bose mu gisagara cose ca Bujumbura mushoboye gushiraho ibuji mwese kwidirisha, muba muriko muravuga muhana message, muba muhana inkuru ko mwese mwiyumvira kumwe, ko mwese musenyeye ku mugozi umwe. Umva hariho inzira nyinshi zo gutsinda ubwoba. Abanyagihugu tubasaba kandi tuzobandanya tubasaba, nejo naho hazoza ubundi butegetsi nibwabatera ubwoba bakabandanya bafise ubwoba, ubwo butegetsi naho buzoba bwaje buzobacinyiza, kuko ejo harashobora kuza ubundi butegetsi bushobora kubacinyiza. Ubwo butegetsi nibwabatera ubwoba buzobacinyiza. Icambere ni ugutsinda ubwoba. Abarundi bose iyo bava bakagira, haba ari mu Burundi, haba ari mu nkambi, haba abari hanze muri ibi bihugu dutuyemo, bose ni ugutsinda ubwoba. Uko niko tuzotuma abashaka gushigikira abagwanya burya butegetsi biciye mu nguvu babushigikira atacamira, habona badatinya. Iyo bizotuma haba abantu bo mu makambi kwiyungunganya kugira ngo bafashe ubutegetsi, bafashe urugamba, bafashe abagwanya burya butegetsi. Abari mu Burundi nuko nabone bazoshobora guhaguruka burya butegetsi babugora. Twese nitwava mu bwoba, ubutegetsi bwa CNDD-FDD tuzoburandurana n'imizi. Iyo nico twamba twavuze. Ica kabiri muri ivyaba bategetsi bijanye n'ivyo nyene vy'ubwoba. Nimba wewe wemeye kugenwa n'umutegetsi agutera ubwoba, ubugiye kumukorera nk'umuboyi wiwe. Umva ntukiri umuhuza w'abarundi. Nimba baca bagutera ubwoba, uri umuhuza nyene w'iyo leta, bakakubwiriza ibyo ushaka, ibyo utegerezwa gukora. Nimba uri umukuru w'inama nshingamateka ugira ubwoba, nuko utaba waratowe justement n'abanyagihugu, nuko uzi yuko wagenwe n'amajwi leta yaguhaye. Kuko umushingamateka akaba umukuru w'inama nshingamateka yatowe n'abanyagihugu, ni ntayegayezwa, ntanyiganizwa, kandi ntashobora kugira ubwoba. Nimba bagira ubwoba bakavuga mu gihugu barimo ntibakiza aribo bagitwara, nuko bazi neza ko bari mu vyicaro atari gwabo. Ico tubasaba yuko baharanira kuzokwicara mu vyicaro ari gwabo. Ni ukuvuga ko bahaguruka bagaharanira co kimwe n'abandi Barundi bagaharanira demokrasi. Ivyo bizobaha iteka, kuko bazoba bari kurwanira ivyicaro bizoba ari gwabo koko bahawe n'abanyagihugu. Nivyo naho twe duhagaze. Leta itera ubwoba abanyagihugu, iratera ubwoba n'abayikorera nyene n'abayiyoboka.
n'abasirikare benshi bafise ubwoba, tureke abo bashinga amateka n'abo bashikiranganje, abasirikare batari bake bafise ubwoba benshi, abasirikare batari bake birirwa barahunga. Donc iyo rero tuhamagariye abantu bose, abarundi bose kuva mu bwoba, n'aba bategetsi baba barimo, kuko turondera guhabuza igihugu, nuko twihabuza twe twenyene tukihiteka. Murakoze. Umunyamakuru wa Inzamba sinzi ko ari hafi, ushobora kubaza akabazo kiwe. Mwiriwe cane. Muradutunga ntitwabaza icamaze kubazwa, twari twagize ikibazo ca internet kuri teme yanyu ya renforcement de la résistance démocratique. N'ibihe bikorwa mutegura kugira mugire iyo renforcement ya résistance démocratique? Akandi gatoyi, yoba mutegura ko izoba a caractère pacifique, mwategura ko hazokora gute exactement concrètement? Murakoze. Bon, ivyo bibazo nka vyose twavyishuye. Ibikorwa bitegekanya gukora bitari bike twabivuze, guhimiriza abarundi bose bagahaguruka, ibikorwa vya politike twama dukora mu kinyegero vyo kwigisha, kuremeshanya mu gihugu, no kubandanya inyigisho mu makambi hose y'impunzi, no kubandanya ibikorwa vyo gushigikira haba mu buryo no mu vyiyumviro, imigwi yose igwanya ubutegetsi biciye mu nzira y'igikenye. Ivyo vyose twabivuze. Kugira rero tugaruke kuri iyi ruzeye pacifique, ya caractère pacifique, nagomba mumenye neza yuko mu mategeko mpuzamakungu, iyo abanyagihugu bimwe uburenganzira bwabo bakabusaba mu nzira z'umwumvikano, mu nzira ziciye mu mahoro, ntibaronke inyishu itomoye kuri ubwo burenganzira bwabo bw'ikiremwa muntu, abantu bararikuriwe gufata ibigwanisho ngo bomore ubutegetsi buko burabacinyiza. Ivyo biremewe n'amategeko, naho duhagaze. Abantu bafashe ibigwanisho kubera yuko twasavye kuva kera ko twumvikana na CNDD-FDD ingene igihugu cacu co twagwa neza, CNDD ikanga, abo bantu nabo gushigikirwa, kuko bari mu nzira y'amategeko mpuzamakungu. Twarasavye twese, nabone barimo, yuko CNDD tumviriza, ikasonera agateka kazina muntu, abantu ifungira ubusa ikabafungura, hanyuma ikaza tukaja mu matora atigera yibwa, hakaza ibwirizwa shingiro ryubahiriza abarundi. Ivyo batabishaka, abantu bahagurutse bagafata ibigwanisho, nabo gushigikirwa. Twebwe rero nitunabitinya kubivuga, ntibinadutera n'isoni, turabashigikiye abantu bafashe ivyo bigwanisho kugira bagwanye ntuzeye leta y'u Burundi. Ahubwo abogira isoni n'abatabashigikiye, abari mu nzira itariyo, nabo batabashigikiye, nabo bataranahaguruka ngo babashigikire. Naho rero kugira ngo wumve ivyo vya pacifique twarabikoze, n'ubu turayibandanya mu nzira zacu za politiki, tuvugisha ururimi, ariko abahagurutse nabo turabemera, turemanga yuko
ku giti cacu dushobora kubafasha murakoze. RPA cyangwa RFI sinzi ko mwashitse mwaba ariho muri dutangure kuri ikinyamakuru RPA. RFI siho bari. No, RPA nihiri sinzi ngira ni Clovis. Ikinyamakuru RPA murafise nimwabasha akabazo ijambo nigwanye. Mikro irugaye. Sinzi igituma ngira ikibazo baba bafise muga niho barabo muri RFI niho yobiri. Oya nayo mbamusi hiri. Okay, ntaco tubandanize ku gice ca kabiri rero umuntu watanguriye conférence de presse mu gifaransa. Sinzi ko abaye ikinyamakuru coba gifise ikibazo mu gifaransa n'abategekanije inge duherere aho twahereye na BBC. Oui, c'est pour une conférence de presse en français. Le mandat. Bon, ma première question était liée à la première question de la BBC qui demandait de quelle résistance parle le MSD. Et le MSD, bon, le président du MSD a répondu que c'était une résistance bon, politique, mais il a également dit que ils sont toujours prêts à soutenir les résistances armées. Donc, à propos de ça, alors, je lui ai demandé, et avant-hier, Red Tabara fait partie des mouvements armés. Et Red Tabara a rejeté les accusations du président Evariste Ndayishimiye, selon lesquelles le Rwanda envisagerait d'aider son mouvement rebelle à attaquer le Burundi. Et que dit le MSD en rapport avec ces accusations et ces démentis? Et puis la deuxième question qui est toujours en rapport avec les mouvements armés. Et récemment, le média Peace FM a publié un article et il parlait de négociations qui auraient été avortées entre les autorités burundaises et les rebelles de Red Tabara. Il a également cité le FNL, Nzabamhema, FPB, Forebu. Et au niveau du MSD, avez-vous entendu parler de ces négociations? Et c'est ça ma seconde question. Et je peux poser euh, s'il vous plaît, au niveau hari ikibazo ntabajije mu Kirundi. Est-ce que no kibazo? Ego. Bon, no kibazo mu Kirundi ngaca yoca cishurira rimwe no mu Gifaransa, je pense. Hariho ibintu bijanye n'imigenderanire hagati y'Abanyamerika n'u Burundi bijanye no gucukura ubutare bwa nickel. Baheruka kuvuga ko hari imigenderanire ihari. Nashaka kubaza mu mugambo MSD mubona gute iyo migenderanire ijanye no gucukura ubutare mu gihe tuzi ko hariho iyindi migenderanire mbere biri no mu masezerano ariko
arakorerwa ko mu karere k'ibiyaga binini ajanye no gucukura ubutare muri Kongo, aho leta zunze ubumwe za Amerika nyene zitegekanya kugurura gushinga n'amahinguriro mu gihugu cy'u Rwanda, ajanye n'ibintu bita transformation bijanye n'ubwo butare nyene mu ntumbero yo kugarukana amahoro mu karere. Mwebwe mubibona gute ibijanye n'ubwo butare? Bon, c'est ça, c'était la troisième question. Je peux la traduire en français. Récemment, les Américains, les autorités burundaises ont évoqué des partenariats en rapport avec l'exploitation du nickel de Musongati. Qu'en pensez-vous? Comment interprétez-vous ce partenariat au niveau du MSD au moment où nous savons que les États-Unis d'Amérique envisagent également d'investir dans ce domaine, de créer en plus des entreprises de transformation au Rwanda en ce qui concerne l'exploitation minière de la République, en République démocratique du Congo. C'est dans le but de renforcer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Merci. Est-ce que je peux me permettre de commencer par d'abord le français pour ne pas perturber un peu mon cerveau, et puis je vais revenir en Kirundi après. Bon, on n'est pas seulement prêt à... Si vous dites que nous sommes prêts à soutenir Red Tabara ou les mouvements rebelles, bon, on va dire que le seul mouvement qui existe, qui est aussi actif, c'est Red Tabara pour le moment. Donc, c'est pas qu'on est prêt. Si vous dites qu'on est prêt, c'est qu'en fait, on envisage. Non. On est, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, nous soutenons. C'est pas quelque chose qu'on envisage. Bref. Alors, les accusations, Red Tabara a démenti les accusations du président burundais. Ces accusations faisaient état d'un soutien du Rwanda au Red Tabara pour attaquer le Burundi. Et tout le discours du président Ndayishimiye insistait sur le fait que le Red Tabara serait la version burundaise du M23 et que Red Tabara a été envoyé au Congo pour s'aguerrir et qu'après il pourrait attaquer le Burundi. Alors, le Red Tabara a démenti. Donc, moi, je ne suis pas le porte-parole de Red Tabara. Peut-être les gens de Red Tabara eux-mêmes vont donner leur voix pour parler de ça, mais la seule chose que je retiens de tout ça, c'est que Red Tabara confirme qu'il n'est pas aidé par le gouvernement rwandais et qu'il n'a pas de rapport avec l'État rwandais. Et de ce que j'ai lu, il essaie de se justifier. Le communiqué de Red Tabara essaie de donner des arguments. Entre autres, le gouvernement rwandais, vous le savez, je ne sais pas, en 2020 ou 2022, a livré des combattants de Red Tabara au gouvernement burundais. Donc, il donne ces exemples pour prouver qu'ils ne sont pas en collaboration avec l'État rwandais. En résumé, si j'essaie de comprendre pourquoi Ndayishimiye s'obstine à accuser le Rwanda de soutenir Red Tabara, c'est dans un premier temps faire pression au gouvernement rwandais. Si par hasard le gouvernement rwandais envisageait de soutenir Red Tabara, qu'il abandonne l'idée de soutenir Red Tabara. Ça, c'est le premier objectif de Ndayishimiye, de ces accusations de Ndayishimiye.
Le deuxième objectif, c'est de garder aussi la possibilité de toujours dénoncer au cas où Red Tabara, si demain Red Tabara étendait ses activités militaires jusqu'au Burundi, alors Ndayishimiye et son équipe vont encore justifier que ce n'est pas les Burundais qui sont en train de se battre, ce ne sont pas les Burundais qui ont attaqué le Burundi, ce n'est pas Red Tabara, c'est le gouvernement rwandais. Comme si les vaillants, les braves, c'est seulement les Rwandais, que les Burundais ne peuvent pas être des braves. Non, monsieur Ndayishimiye. Les Burundais sont aussi des braves. Si demain, Red Tabara arrivait à étendre ses activités militaires au Burundi, ça sera des Burundais, ça sera les braves Burundais qui seront en train de combattre pour leur pays. Voilà, ça ne sera pas le Rwanda. Ça c'est la première question. La deuxième, l'article qui a été rédigé par Peace FM. Bon, d'abord, je m'excuse, je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai qu'il est d'ailleurs dans mon téléphone, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, si je réponds en disant des bêtises, il faudra m'excuser. Et d'ailleurs, je ne peux pas parler de cet article que je n'ai pas lu. Donc, les éléments de l'article, je ne veux pas en parler. Alors, mais de ce que je sais qu'il y a des contacts. Il y a eu des contacts depuis probablement quelques années, 3 ou 4 ans, entre Red Tabara et le gouvernement burundais. Ces contacts, d'après les informations que j'ai, étaient envisagés de mettre autour d'une même table les Red Tabara et le gouvernement burundais pour commencer les discussions qui pourraient peut-être aboutir à un accord de paix entre le mouvement Red Tabara et le gouvernement burundais. Il y a toujours eu ces contacts, mais ces contacts-là n'ont jamais abouti à cet objectif-là de les mettre autour d'une même table. Parce que, et d'ailleurs, on a vu sur la photo les membres d'une organisation européenne qui jouait, qui faisait la facilitation entre Red Tabara et le gouvernement burundais. On les a vus à Bujumbura avec le président Ndayishimiye. C'est d'ailleurs Ndayishimiye qui a révélé même ces informations. Et donc, lui, il a refusé de se mettre autour d'une même table avec Red Tabara. C'est ça, les informations que nous possédons jusqu'à maintenant. Et ça, c'est depuis quelques mois, peut-être 8, 9 mois. Donc, si la radio Peace FM a eu d'autres éléments, d'autres contacts qui ont eu lieu, nous ne le savons pas. Mais peut-être que, comme je n'ai pas lu l'article, peut-être que la radio Peace FM est tombée sur ces informations qui sont des informations du passé, mais on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Généralement, ces contacts se font de la manière la plus secrète. Et si la radio Peace FM est tombée sur ces informations aujourd'hui, pour la radio Peace FM, c'est des informations d'actualité, mais pour nous, ce n'est pas de l'actualité parce que on avait ces informations depuis, je ne sais pas, 8, 9 mois. Donc voilà pour vous répondre à cette question. À la question des minéraux. Généralement, tous les pays qui sont aux abois, ils bradent les richesses. Ils cherchent toujours à donner à tout, et généralement aux superpuissances, pour se faire protéger. Nous sommes au courant de beaucoup de choses, hein, de ce que le gouvernement burundais essaye d'avoir des contacts au niveau de la Maison-Blanche, des groupes de lobbyistes qu'il essaye de recruter, d'engager. Nous savons tout ça. Mais même les Américains,
si puissants soient-ils, ils ne pourront jamais, jamais détruire la détermination des Burundais. Les Burundais, ils se battent pour leur survie. Et d'ailleurs, les Américains, s'ils viennent chercher du métal, bon, du nickel, c'est le nickel. Mais le Burundi cherche à se faire protéger par les Américains. Nous savons très bien que nous osons penser que les Américains ne vont pas acheter cette saloperie d'aller protéger un pays aux abois. Ils le savent. Donc, pour vous donner le résumé plus simple, le nickel peut se trouver ailleurs. Les Américains peuvent trouver du nickel partout ailleurs. Ceux qui sont, peut-être qui viennent pour discuter avec des Américains, c'est probablement des privés charlatans qui viennent négocier, qui sont des gens qui travaillent pour ces groupes de lobbyistes, qui vont essayer de convaincre les gouvernements américains de venir peut-être mettre la main sur le nickel du Burundi. Ils ne le feront pas. Je ne pense pas que le nickel du Burundi aujourd'hui est intéressant. Je ne pense pas que les Américains prendraient le nickel du Burundi comme un minerai très, très prioritaire pour l'instant, surtout qu'ils savent que le gouvernement burundais est aux abois. Voilà. Ah oui, ni iki nyine yaravuze cyo ibihugu byose biri mu mwiheburo, cyane cyane ibihugu bitwaza umukazo, iyo biri mu mwiheburo byaba birondera ibihugu bya rutura bija gufukamira, na cyane cyane bikagenda bifukama bitanga n'ubutunzi bwabyo. Nkuba rero ndayishimiye ubu yabonye yuko ubutunzi bwose bw'igihugu yobufata akabohereza abanyamerika bakamugumiza ku butegetsi. Turabizi ibintu byose byarungikamwo umuntu ujya mbega ujya araba bamwita ngo iki, directeur de cabinet bamwita ngo iki, umuyobozi mwishikira wiwe w'umusirikare yitwa Louise. Turabizi ivyo yamamwo muri by'abalobbyiste muri Amerika, muri Maison Blanche, byose turabikunda. Bibaza yuko tutabizi mugabo turabizi. Bo ivyo twibaza yuko ni umwiheburo, bari mu mwiheburo, kandi twibaza yuko nikeli y'Uburundi yamye hajya. Mwibaza ko abanyamerika batari bazi kwihari? Mwibaza yuko bigeze baza kuyirondera? Ni ukubera bazi ko ahandi hariho nikeli. Ibyo ari byo byose ntibyari bikwiye kudutera ubwoba. N'abanyamerika n'ingufu zose baba bafise ntibazobuza yuko abarundi turwanira igihugu cyacu, ntibazobitubuza, ntibishoboka. Ahubwo bazodushigikira, tuzobibumvisha, bazoteba bumve yuko bikenewe yuko badushigikira, ko ari twe turi mu nzira nziza, mugabo ko atari CNDD-FDD. Ivyo ntibize bibatere n'umutima usimba, kuko nta leta zunze ubumwe za Amerika ziza kumvikana kujya. Twarabonye ku mafoto umuntu yari kumwe na ambasaderi, arashobora kuba ari umuntu w'umuprive, erega umuntu w'umunyamerika aje muri Ndwezeye mu Burundi, ambasaderi amwakira. Nimuze mwibaze n'umuntu kuko nico ambasade bijeje, bijya nibatere n'ubwoba. Ivyo bakora turabikurikirana, turabizi, mugabo igihambaye nuko twebwe tuguma turondera ivyo tugwanira vy'agateka kacu, agateka k'abarundi. Nayo bijya vya nickel, nitwibaza yuko mu makuru dufise, nitwibaza yuko ari ibintu bifise nawe niyo biriko biraja, kuko siyo nuzeye, sico kibazo nyamukuru kiraje ishinga abanyamerika muri kajya karere. Murakoze. Ijambo kinyamakuru RPA bari bagize akabazo mugabo nibaza ko Yego murakoze, bagize mwiriwe President. Mwiriwe.
Eh, ikibazo canje gifatiye ku byo bahereye ko abandi bashikiriza ariko nsubiremo gatonya. Kuva mu 2015 gushika uyu munsi mwavuze ko muri ku rugamba rwa politike kandi rugamije kuri CNDD-FDD, kandi muri ico gihe cose mwaragaragaje ko mufise confiance ko urugamba murimwo rwa politike ruzotuma CNDD-FDD ihava. Ariko kuri tene bigaragara ko uravye ivyo CNDD-FDD ibandanya ikora, bigaragara ko ibikorwa vya politike, donc abantu bariko bakora ibikorwa vyose vya politike bagamije kuyikuraho ataco bibagira, ataco biriko birabahungabanyako. Je nashaka kubaza mu vyo mumaze gukora ni izihe ntambwe mumaze gushikako, ibikorwa mumaze gukora bigaragara vyerekana yuko CNDD-FDD ishobora guhungabana kubera ko ivyo bikorwa muriko murakora uno munsi. Hanyuma ikibazo kigira kabiri, hariho umuhari Red Tabara nawo nyene twagumye tuwumva kuva mu 2015 gushika uno munsi, nawo nyene uri kuri tene uri kurakora. Mwavuze yuko mwiteguye gufasha cyangwa gutera intege uwo mugwi wose woba ufashe ibigwanisho kugira ngo ukureho intwaro ya CNDD-FDD. Red Tabara nayo nyene irimo kuko ibimazemo igihe kirekire. Ikibazo canje ni mbega mwatanguye gufasha uwo mugwi cankwe biri muri strategy shasha mugiye gukoresha? Pardon? Dutanguye twama dufasha uyu mugwi kandi tuzobandanya tuwufasha. Yego. Nyene twamye tuwufasha, twama tuwufasha kandi tuzobandanya tuwufasha. Alors, hanyuma urugamba rwose ruragira umwanya, ruragira aho rutangurira rukagenda rurakura rukazoteba rushika ahantu ata muntu n'umwe ashobora kuruzimanganya. Hanyuma rumaze kugera ahantu ata muntu n'umwe ashobora kuruzimanganya, abageze gusa aho rusatira umwansi, umuntu bari gukorera umuntu rutumbereyeko canke ubutegetsi rutumbereyeko, gushikaho ubwo rugamba ruteba rugashika ku ntsinzi. Niko vyama bigenda. Sinzi ko abamenyeshamakuru ivyo bamaze kubiraba canke babikurikiranye. Ingamba zose uko zagiye ziratangura, zitangura zigoyagoya. Nababwiye ko intagoheka abo bari ku butegetsi uno munsi mu Burundi bahereye mu Kamenge. Umuntu wese avuga yuko ari abantu b'abasazi bariko barondera kwicisha abandi ibiki n'ibiki. Birateba biraduga, biramara imyaka 10 irenga, baragwanira muri Kongo, baragwanira hose gushikaho baragenda barashika baragondoza ubutegetsi bwa gisirikare bwari mu Burundi, buraca mu matora, murabizi byashitse. Mu Rwanda na même chose. 1990 Rwanda FPR yarateye, mu kwezi kumwe barayinesha irasubira inyuma, hadaheze iminsi indwi irasubira atera, itera igoyagoya, imara imyaka 2 imyaka 3 itera igoyagoya, irateba irafata Murindi, fashe Murindi leta yari ihari birayinanira kwisubiza inyuma, buhoro buhoro imyaka 3 ikurikira irafata ubutegetsi. Nuko vyama bigenda. Red Tabara nico kimwe. Uno munsi biraboneka yuko Red Tabara, leta y'u Burundi vyayinaniye kuyisenya, vyayinaniye bishobora kuyisenya. Iyo rero umugwi muhanganye mu Rwanda bikunaniye kuwusenya, haba hasigaye yuko nawo uzogusatira gushika uzogusenya. Nivyo bisigaye nani bindi. Abatabibona nibaza ko
kubera ko bataba bakurikirana cane ivyo bintu vy'intambara za gisirikare z'imigwi, nibaza ko bataba babikurikirana canke bataba babinezwe canke batabigiriramwo ubumenyi bwo kubigirira za analize. Twe twarabikurikiranye turabibona, iyindi migwi niko vyagenze, ntitubona igituma Tabara bitazogenda uko vyagendeye iyindi migwi. Alors, kubituraba twebwe mu vya politike ibiki twakoze, hari abantu bama bashobora kwama bavuga bati leta y'u Burundi yaranesheje abanyepolitike yagize, kubera iyo muriko murahangana n'umuntu canke muriko muragwana hari aho utamenya yuko wamubabaje. Harya rero nimba mwebwe abamenyesha amakuru mutarabibona, harya leta y'u Burundi irazi neza yuko twayibabaje, irabizi yoyo. Iyo leta bayihagarikiye imfashanyo zose bakayama bayibwira ati urazogenda kuraba bariya mutavuga rumwe, ibigeze kure. Abantu baricara ngo abanyepolitike ngo baragenda ngo ntaco bamaze ngo nta n'ico barashikako, kuko mwebwe ivyo mushaka gushikako mushaka ko mushika bimwe nyene CNDD iguma ibabwira vy'amagaburanyama nivyo muba mushaka. Abanyepolitike b'abarundi barafise igikorwa kinini, washaka si twebwe twenyene, nta n'ivyo kuvuga ngo ni MSD yonyene, n'abanyepolitike bose n'abatugwanya bose barimo, n'abari mu mashirahamwe ataharanira inyungu za politike ya twita societe civile, barya bose barafise uruhara mu ngorane leta ya CNDD-FDD ifise uno munsi. Kandi leta ya CNDD-FDD ntiyorohewe. Murashobora kwibaza ko yorohewe, umugabo ntiyorohewe. Ego iradupfunga, umubandi wose rega afise inguvu, afise ubutegetsi, arashobora kurenganya akagupfunga. Mugabo CNDD-FDD iragoyagoya. Ejo cyo nkundira abamenyesha amakuru, ejo bobona iromotse botangura kuvuga ngo bari bavyiyumviye, ngo bari barayibonye, bariko baratubaza ibibazo gutya bavuga yuko atavyo turashikako. Tumaze gushika kuri vyinshi cane. Abanyepolitike bose, ariko ico tutaragerako ni gusenyura CNDD-FDD. Ivyo nivyo inzira iracariho, mugabo ivyo tumaze gukora ni vyinshi. Irya essence ibura irafise ivyivako, arya amadevize ataboneka muri ntuze birafise igituma. Birya vyose n'abanyepolitike n'abantu bo muri societe civile bagenda basigurira amakungu, n'abanyepolitike birirwa barandika, n'abari muri societe civile birirwa barandika bavuga amabi y'irya ntuze y'irya ntwaro. Ni bose donc nta kuvuga ko ataco bakora, barakora kandi bamaze gushika ku bintu bitari biki. Twese hamwe, nta muntu yoza kuvuga ngo niwe wenyene yabishika. Ni naco gituma twama tuvuga tuti twokwicara tugakorana, twende twigeze tuvyanga tudaterana amacumu, kuko umwanzi wacu ni CNDD-FDD. Umwanzi wacu si abantu tuba turi kumwe, abantu tugwana, abantu turi kumwe bagwanywa na CNDD-FDD. Kuko mubishaka mutabishaka, CNDD-FDD iragwanya Sinduije, iragwanya sinzi iragwanya Duzeye tout autre Leonidas, iragwanya Rugambarara, irabagwanya bose, iragwanya Duzeye Minani,
bose irabagwanya. Donc hakomwe twinjirana dutukana twebwe twari dukwiye kuguma turaba CNDD ko niyo itugwanya twese. Donc ibi twashitse ko ibi novuga ko twashitse ko twabishitse ko twese abanyepolitike n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike ibyo twita société civile. Voilà, naho nagomba kukwishurira mumenyesha makuru. Yego murakoze, reka ngire ko nshirigi ikibazo mu gifaransa. Depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, vous êtes engagé dans le combat politique visant à renverser le CNDD-FDD. Et durant tout ce temps, vous avez montré que vous aviez confiance et que cette élite politique permettrait de faire partir le CNDD-FDD. Cependant, sur le terrain, il semble que vos actions n'aient pas réellement ébranlé le CNDD-FDD. Ma question est la suivante. À partir des actions que vous avez menées jusqu'ici, quelles avancées concrètes avez-vous obtenues qui tendent à affaiblir le CNDD-FDD? De plus, après 10 ans dans ce combat, il existe toujours le mouvement Red Tabara et vous avez mentionné que vous êtes prêt à encourager tous ceux qui veulent soutenir la cause. Avez-vous déjà commencé à aider le Red Tabara ou s'agit-il d'une nouvelle stratégie? On a commencé depuis très longtemps, hein, monsieur. Et on continue. Nous soutenons, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, nous soutenons idéologiquement même au niveau des ressources, et nous l'assumons personnellement encore, Red Tabara, parce que nous savons que c'est un mouvement qui est dans une bonne voie, qui lutte pour un État de droit, un État démocratique, un Burundi libre, digne et prospère. Donc, nous n'avons pas de problème à cela, et on assume. Pour la lutte, toute lutte a un délai, et toute lutte a des étapes. Il y a l'étape embryonnaire, qui est une étape de construction de toute lutte, qui est toujours à la fois embryonnaire et vulnérable. C'est une étape toujours qui est tout à fait dangereuse pour les combattants, les gens qui résistent. Et puis, s'ils passent cette étape, il y a une étape de consolidation, une étape d'invincibilité, de l'incapacité à l'ennemi à détruire totalement une lutte qui s'est déjà installée. Et après, il y a la troisième étape qui est l'étape de la victoire, l'étape de l'attaque, de la déstabilisation totale et massive de son ennemi. Donc, Red Tabara est déjà dans une étape que je dirais, il est devenu invincible. Ce n'est pas un mouvement aujourd'hui qui peut être totalement détruit et démantelé par l'armée burundaise. L'armée burundaise a déjà fait le deuil à cela. C'est terminé. Il a essayé de se battre, il a essayé de le détruire depuis 2018 jusqu'à maintenant au Sud Kivu. Ils ont échoué. L'armée burundaise a échoué. Et donc, voilà, ce n'est plus un mouvement à démanteler.
Donc, ce qui reste, c'est la troisième étape. Et cette étape-là viendra. Il faut toujours espérer, attendre, parce que personne n'a gagné contre le temps. C'est-à-dire que ça prendra le temps qu'il faut. Retabara arrivera à ses objectifs. Je l'espère. On l'espère tout le monde. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le MSD dans son combat politique, oui, nous avons pas seulement le MSD, avec tous les partis politiques et les organisations de la société civile, nous avons déjà atteint beaucoup de choses. On a fragilisé le CNDD-FDD au pouvoir, on a fragilisé le gouvernement burundais, on est arrivé à un stade où, diplomatiquement, on a réussi à isoler le gouvernement burundais. Donc ça a été un travail colossal qui a été fait par tous les acteurs politiques du Burundi et aussi ceux de la société civile. Il faut vraiment les applaudir pour ce travail. Donc, il y a des gens, il y a des Burundais, il y a même les gens de l'opposition eux-mêmes à l'interne et même des journalistes qui sont volontairement aveugles, qui refusent. Il n'y a pas pire aveugle que quelqu'un qui refuse de voir. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup qui refusent de voir que, quand même, le travail politique et diplomatique des acteurs politiques et des acteurs de la société civile du Burundi a atteint quelque chose que je qualifie de colossal parce que ça a quand même fragilisé le gouvernement burundais au niveau de sa collaboration avec les bailleurs de fonds, au niveau même de l'organisation des finances publiques. Donc ça, c'est quelque chose. Alors maintenant, est-ce que les acteurs politiques ont déjà atteint tous leurs objectifs? Bien sûr que non. Et ils vont continuer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Tout le travail que nous avons fait ce matin sur des questions de mobilisation, sur des questions d'insurrection, parce que c'est de ça qu'il faut. Et tout ça, c'est le travail qui vise pas seulement maintenant à déstabiliser le gouvernement burundais, mais à faire partir du pouvoir le CNDD-FDD. Et nous allons le faire. Tout combat politique vise le pouvoir. Et donc, nous n'avons pas honte de dire que le MSD ou quiconque qui fait un combat politique a un objectif de prendre le pouvoir. Voilà. On prend une dernière question. Je vais juste demander si Radio Inzamba aurait une question. Et on finit par là. C'était la même question, juste la reformuler en français, si vous permettez. Oui. Merci. Quelles initiatives, par rapport à votre thème, le renforcement de la résistance démocratique, quelles initiatives concrètes envisagez-vous pour renforcer cette résistance et comment en assurez-vous le caractère pacifique et non violent? Merci. Pourquoi vous refusez la violence? Pourquoi vous refusez la violence si ça fait partie des initiatives à envisager? Vous venez, vous évacuez sans problème la violence. Vous ne voulez pas. Bon, si vous ne voulez pas que je parle de la violence, ça va, je peux ne pas en parler. Non, sans souci. Sauf que la violence, parce que déjà la région est dans une situation de violence, dans une situation de guerre, et donc la violence fait partie des initiatives qui feront en sorte que le CNDD-FDD soit déraciné du pouvoir, ça c'est clair. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons continuer notre combat avec les mots. Notre combat, nous allons le mener avec des mots et avec de l'écrit, l'écriture. Nous allons écrire des lettres.
pour donner des positions, pour expliquer ce qu'il faut faire, pour résoudre le problème du Burundi et le problème de la sous-région. Si le problème du Burundi n'est pas résolu, le problème de la sous-région ne sera pas résolu non plus. Voilà, et ça c'est clair. Et nous essayons de le montrer et de le démontrer. Et donc, ça sera un rôle politique. Au niveau de la violence, c'est pas la violence pour la violence, c'est un conflit militaire qui va respecter les vies des civils. Nous sommes opposés à ce que la violence aveugle s'abatte sur des populations civiles innocentes. Ça, nous sommes opposés à ça. Mais la violence fait partie de la stratégie. La guerre fait partie. Et la guerre, c'est une autre façon de faire de la politique, comme disait Clausewitz. Et c'est ce qui est en train de se jouer dans la région des Grands Lacs. Et le Burundi en fait partie. Et donc, les solutions, certaines des solutions vont provenir de l'issue de la guerre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Murakoze. Murakoze cyane. Je ne sais pas si vous avez été satisfait.